ikintu cya mbere nuko wamenya ko na dance ibintu natanguye kuva kera kuko ndamaze performinga ma clip video nka ijya I Will of Music hariho n'izindi ijya I Like It ya John Jane hariho n'izindi nyinshi twarigeze no kuba novuga aba 6 mu gihugu muri nzo bikora challenge naweza acha but to follow your love is unstoppable I fanga please come my way kwa ko twumvishe kuri umupede na DR jena n'umunsi n'umundi ganjyamana n'umukobwa bro witwa nde ndakubaza twaje kwana utazi nagiwa wagiye ngo mu bintu byo kugira ubumushuteri kugira uzurajyamana n'abakobwa ariko bikaba bivuga yuko kandi Bedia wamutwaye uwo bitwa Bishu Kintana ntare y'umuji papa w'abana Maria sitavuga ko kamani ni inde bashu inde Bishu ariko na nino no Bedia ahubwo byiza wana bambwira ati nabonzi Hi everyone, yagarutse ni Mnyama Blast 257. Hey, Chaki. Ni original TV Blast 257. Uyu munsi rero narababwiye. Ndabarembeje. Hare twagiye na Chaki yacu uno munsi ndibaza abantu benshi bari muyirindiriye ndababyata ariko umuntu arimo araraba Chaki n'umuhemere kwa yuba yarakoze subscribe, like, share agahana abandi bakaraba. Okay, uno munsi dufise umutumigwa ngaha. Hagiye kwambikana. Nawe nta wundi na reka tumwakire muri studio zacu tubanze twumve itatu yagira tubanze twumve mbega ibyo tumuziko ibyo namwe mu muziko cyaki umutumire wacu ye nta wundi ndibaza mwamaze kumubona kuri kamera zacu reka manze namwakire vipi bro fresh urameze neza bro urameze neza kumengo wajiji wagize y'abakobwa n'ubwoba niki wapije ntabwo ubwoba bwiye Guys, uko nababyati Chaki rero yaciratanguye reka yo tubanze duhere kuri etape ya mbere bro witwa nde ndakubaza twaje kwana utazi nagiwa guys tubeseye waje kwana no muntazi yo nayo ni ya mbere okay guys je kubwanje ndamuzi ariko naje nashimye uko abantu bari mwakurikirana original TV ko bokumenya sinze yuko byo babibayikose so ko bisabye nashaka kubikora mugabo peteko shaka usanga uwanyibagiye so ni Alvin Sako bad boy kid ni Alvin Sako mbega Alvin Sako iryo zina ryavuye Alvin Sako yavuye yandi amazina ava n'amazina bahe guys natugira Alvin tedukene abantu uno munsi turi muri Chaki turi live tukene kumenya Alvin Sako iryo zina ryavuye so Alvin kwanza ni zina nyinizwe n'abavyeyi Sako izina ryo kurigara kazina naho nirigara n'abajama tu n'umusikara kamwe kameze fresh tugati akantu tukonge kwari hari kintu cofa tugati Alvin Sako ibintu bice byo wanene ceba fresh mbega izina ry'ikirundi giwawe niriye y'ikirundi ushaka amazina abwena arahagije arakwiyeme guys tuno musi tukeneye kumenya amazina Alvin Sako tubwire tukeneye kumenya amazina yawe y'ikirundi amazina singombwa ko namaze deja umuntu atarazi umuntu ari kuri mic yamumenye nambwe kari Alvin Sako bad boy kid ese ubundi ayandi yashakira iki arisa gutwaye guys nama nababwiye ari abantu batinya kuvuga amazina yabo y'ikirundi ariko no munsi nari sure yuko ntugerezwa kumenya izina ryiwe ry'ikirundi ariko guys nama amazina mabi bra ufite izina ribi jewe urarizi so ushaka ndarivugira imbere ya kamera iribwira abafans bawe man kugira erega uno munsi turashobora kumva ati yitwa Alvin Sako turi muri Chaki twaje gucakira n'amazina turayafata so ni Alvin Tajiman Alvin okay nababwiye ati baratembera mu mujyi bitwa ba Alvin Sako ariko bageze hari abantu bagera kumva bitwa ngo nibandagije Imana Sako so bro none so Alvin Sako ni muntu ki no muntu nk'abandi Alvin Sako no muntu nka Mnyama no muntu tu
So Alvin Sako ni kiye kintu ca mbere akunda kurusha ibindi bintu byose kwisi? Akunda mama wanje. Je na kintu kimwe nakunda bro. So mbaje ikibazo ni privé. Singo ngo ndabivugire imbere ya kamera. Ni privé. Yeah. Okay, Alvin Sako aravuze ati arakunda mama wiwe. So Alvin Sako apari yuko wakunze mama wawe nibihe mundi muntu wakunze kuruta? Basi apari yuko kunda mama wawe nibihe wundi muntu yaba mama wawe? So apari si mama gusa, apari y'abavyeyi, apari ya famille. Ndibaza abantu abe ntaheza no kuvuga. Nta kwizera umuntu urukundo uri kuravuga sindiko ndarutahu. Ni urukundo nyabaki. Urukundo ni rumwe. Rumwe ariko inkondo ziri kwinshi. Yeah. Okay, turagiye rero abure mwaka kanya turatanguye chaki yacu yebwite turatugiye nibibazo bimwe bisi bigiye bitandukanye. Okay, ikibazo ca mbere twese dufitiye amatsiko turakeneye kumenya Alvin Sako itala yiwe ni yihe? Nanje nayo nzi bro. Taranje nayo nzi. Ngo ko warinze ntuma ko nga muri studio wawe. Peut-être ko hari nka zike wobuzi. Kuko nanumye ko nko onye gusa je pense. Okay, muri commentaire abantu benshi baragiye barandika baravuga ati Alvin Sako nusi dushaka cover. Benshi baravuga ati Alvin Sako je ndamuzi ari mu modo. Abandi baravuga ati Alvin Sako namuzi dukina na football. Abandi baravuga ati Alvin Sako ndamuzi nk'umudanseri. Uno musi tugiye twibandeka ivyo bintu na chaki wacu ko hari ibintu byinshi bigenda biravugwamwo yoko yoba yaragiye arakoreramo nizo bintu nizo mpano ziwe zose agenda arabafise. Reka duhere muri football. Alvin Sako wowe na football byahereye? Jena football bon byatangure ku ishuri. Byatangure ku ishuri, apare ku ishuri nesa no se equipe natanguriyemo equipe to ideal. Je pense que abantu benshi bayizi kuko ari kera ari za 2012. Ico gihe football none atangura gukina muri equipe school. Ya no bonye equipe ndayifise nk'indamwo. Ariko pour le moment sindi nta mwanya ndiko da football cyane. Okay, Alvin aravuze ati arafise equipe akina na mbega Alvin we kuva wagakina football nakaye kamaro we football yakumariye? Football akamaro yamariye ni si kame si tubiri bon. Apare kugira yo donc abagenzi. Kandi football iratuma urashaka kushikana utoshitse bivanye nuko urabona ko abantu bakina football ntibakoma hamwe. No munsi mbandinga ejo mbandi hariya mbandi naye donc biragufasha kumenya ahantu kungura abagenzi ko equipe mugiye guhura ni mushaka kugenda mu watabe connaissance entre yabo mugiye gukina. Donc uronka abagenzi ugashaka kumenya ahantu déjà reste utovuye kumenya. Yeah. Okay, hama Alvin Sako mbega ex wawe ni kiye kintu yaguhanuye kuvyerekeranye na football? Akunda kumbwira juste cyakuntu sanzwe fisishavuri ibi bro. Kandi urabizi rya game nyene nawe urabizi ni ibintu bisaba kime. Yambwiye ati bana ibintu byo kuzurisha uri mu kibuga bihagarike ni bibi. Cyo kintu ndakimushimye. Yeah. Hama Alvin apari yuko ex wawe yaguhanuye ivyo hama sheri wawe muri kumwe no munsi yaguhanura ibiki mu bijanye na football? Sheri wanje yonje namushirifisha. I'm single. Guys nico ngundira chaka ariko turabimenya reka tubaze tubandanye. Hama Alvin Sako ari kintu kesho abantu bakishe bakunze kugaruka ko ati football yo mu Burundi ni nk'amazi. Mbese we kwico kintu abantu bakunda kuvuga wowe kivuga kwiki? Na majambo menshi bivuga ko abantu bose bafite ukuntu batahura ibintu. Kiyo ko nahura ikintu ko mbona ikintu ko ushaka kugitaro cyangwa ushaka kukibona. Donc bashaka barakomeye ngo nkuko bivuze ugasanga je siko ndabibona. Niyo mpamvu icyo kibazo numva ko nkiri je naco shaka kwishura. Ariko ku bwanje football yo muri Afrika iri kiragenda yevuriwa vraiment ni bon. Okay. Hama rero turacabandanya na chaki yacu murumvishe yuko atubwiye ko muri football twumishije
icyatumye akina football. Hama rero ubu nawe tugende tubandanye n'ibindi bintu tugaye tuje mu zindi tala nazo twumvishe twarumishe yuko kandi Alvin Sako ashobora kuba ari umumodo umudanseur akongera akaba ari n'umushuter. Hey aho rero chaki guys tugiye Alvin kwanza umunsi wa mbere uja mu bushuteri wabonye bimeze gute? Bwa mbere byari ibintu kweri bigoye ko ndibuka hari twari muri Nobel yari twari kumwe na Joachim Smith ko niwe mu photographe mbere nibwo yatangiye kumfotora arafotora imyaka kika kuri 4 ataraja muri bijya byo kina amafilme kandi Imana imufasha abantanyatera imbere. Joachim uri hose ubahwe apara Joachim twakorana na Madimax Kiza Yasin umuntu turakorana ubwo ni Astro Boy hama bon umunsi wa mbere byari ibintu harimo tuhensorite twinshi ariko singomba ngo ndabikire ngaho imbere ya kamera gusa nyine intango yama ari intango tu byari ibintu bigoye mugabo umuntu arapambana. Okay, hama ifoto yawe ya mbere ya rose like zingahe? 300. Okay, hama rero ikibazo ca mbere duhereye mu bushuteri bavuga ko Alvin Sako yagiye mu bushuteri kugira azararyamana n'abakobwa. Eske nivyo? Ninde yabikubwiye ibyo? Wabyumvise ninde yabikubwiye? Ona nawe turi muri Chaki twe uno munsi twagufasha kandi tukeneye Chaki turamenya ukuri. Alvin Sako tubwire wagiye ngo mu bintu byo kugira ubu mushuteri kugira uzuraryamana n'abakobwa. Jesse yesiyo target yo baranjanye mu by'ubushuteri. Kandi apare ku y'ibyo uri kuravuga umuntu wese afite ibintu bibi abafite target ashaka gushikana. Je na game sindi target kandi apare kuja mu ibyo nenda nabikunda. Ni ibintu nene umvamo ko nokora to ibyo uri kurambwira je naho ndabizi kuko je nta n'umunsi n'umwe ndiganyamana n'umukobwa. Donc urumva uri kurana ndenganya imbere ya kamera. Hama Alvin Sako uburaya bwawe n'ubushuteri bwawe bihurira ubuye buraya naho bihuriye uko nta buraya je nkora tu kutanyumva ndiko ndababwiza ukuri. Hama Alvin Sako hama abantu mwe murakurikirana Chaki murazi uko ibi ni bibazo twaragiye turumva tukaza kugira tubishimangire twemeze uko ari bivyo. Hama turagiye n'ikibazo ciwacu ese ko bavuga ko wakundanye na Bedia kwera ubushuteri ariko bikaba bivuga yuko kandi Bedia wamutwaye uwo bitwa Bishu Quintana ntare y'umuji papa w'abana byo bivuga kwiki? Eda ko wazikintu kimwe wazikintu gitumye ntwenga nuko ayo mazina yose uri kurambwira nta muntu umwe ndashoye kumenya. Guys for real yeah sitavuga ko kama ni inde bashu inde vishu ariko na nino no Bedia ahubwo byiza wana bambwira nabonzi. Guys nibwo bwa mbere numvishije umuntu avuze ki iningo zikatazi Bishu papa w'abana ndiko ndabwiza ndakubesha. Guys intare y'umuji wa Ngozi mwese murayizi mwaranavyivugiye mu commentaire ngo ni Bishu Quintana ese awabivuganije aruzi bro kandi ngo je Ngozi ndamaze imisi gusa nta ntare ndahura nazo asikamba hari skari ntari Ngozi ibyo bari ibintu bishasha gusa for real je umuntu nawe nzi kandi no mudadu uri kurambwira vraiment nawe nzi umuntu nubanzi yitwa Bedia no mukuzine muri family nawe ntari ngayi Ngozi. Okay, baravuze uko ari umukobwa nkuko agenda nambye kandi ko nituri mwacu bamukumvisha. Guys ariko murumva yuko Alvin yihakanye umukobwa bakundana imbere ya kamera za Original TV. Ese akajambo kamye kuri Bedia wihakanye? Bro je na muntu no kwihakana nkuko mbaza munyamuramo no kwihakana ndakuzi none baje tugira basi akajambo kamye kuri Bedia wihakanye akaye kajambo ku muntu ntazi yuri kurambwira umuntu unzi kandi je deja araciye n'ibintu nk'imyaka nk'itatu nari mu bintu by'inkundo bro uri kurandenganya. Yeah ko yako twumvishe kuri umupede na DR urashaka gusubiramo sindiko ndabika. Guys impamvu Alvin Sako ngo atari mu rukundo ni kwa dufise amakuru menshi avuga ko Alvin Sako ashobora kuba ari umupede na DR bro. Hey Chaki urafashwe
tubwire impamvu utaja mu rukundo nuko uri umupede. Ayo makuru umuntu yakubwiza umgaji abana warihenze cyane gose. Alvin Sumopede. Deyare no brother. Deyare n'umuntu n'umugenzi. Ariko je ndamufata nko mu brother kuko ujyanye ni ibintu byinshi yafashije canke ibintu byinshi twagiye turakorana avuye kagenda mu Buhinde. For real abantu benshi babaza ko je nadia ngo turabapediki kubera ko ni ibintu ushaka gusanga ari kuri profile yanje cyo gasanga je posting iki niki ariko bro abantu ko baraba ino chaki yo ivyo byumviro byo kuvuga ko turabapediki na diary mu kuri mu muto yeah. Niko bavuga ko nyino minsi kwambara ukabegwa turinete tuba twakubereye ko twose urimo urabikura mu bintu mu bikorwa urimo urakora byo kuba uri umutinganyi byo bivuga kwiki. abantu baravuga sino musu umuntu uhura n'umuntu akavuga bijya undi akavuga bijya ukafyakiruko nta mpamvu yo kubikura mu mutwe kuko we ni byo wagiye kwishiramwe kuba murashaka kwambara akabegwa cyangwa iki ça dépend y'ibintu ibyako je nakazi mfise nkora ndo munyeshure bro. Okay yeah. Hama rero dushaka kutubwire umunsi wa mbere ukora ubutinganye byagenze gute? Washaka kumbaza icyo kibazo twaye ikiganiro guys ndisheye kandi ayo makuru none kuri no musini muri cyaki uramaze kubona hari video baguhaye cyangwa ifoto cyangwa uwo muntu twako turakora ibyo bintu uramuzi muvugina imbere ya kamera. Ariko guys ariko niyo mpamvu abanyengozi dushaka tumenye umunsi wawe w'ubutinganyi mbega byari bimeze gute bro twubane kandi n'umuntu ndanagutume umuntu yakubwiye ibyo bintu zombye ati warihenze cyane gose yego cyane gose yarihenze. Alvin Sakoso umutinganyi wapi ari mu rukundo ndingozi ndi mu rukundo. Haba rero guys turamenye yuko Alvin Sako naratujishwe atubwiye ati Alvin Sako Jesse ndo mupede ati nivyo bamvuga ko sivyo. Urumva guys uko murimo muragenda mushiraho bla 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 nyinshi kubanyenguza ariko kenshi tukasanga sivyo muri chaki. Niyo mpamvu twazanye kino kiganiro ubwa tuze turamenya ukuri. Reka tugende n'ikindi kibazo ca gatatu. Alvin Sako kuva wagatangura umugwa wawe w'ubumodo umaze kuryamana n'abakobwa bangahe? Munyama wono musi wangendanye wallahi jewe ibyo bintu bikuhaza umbwira byo kuryamana n'abadebe for real nta musi ndumwe ndaryamana n'umukobwa umva uri kurandeganya mbazi ibindi apana ko mbazi ibyo yeah. Hama Alvin Sako ngo tumaze ibindi urumva ngo tuba turamurenganya ariko nibaze ko muri chaki tuzana bino nyene abantu baba bibazako. Alvin Sako ari umuntu yavuze yuko wewe ikintu ushaka umutivyo kugira ukunde kuzagenda gutambuka nk'abamodo ngo wamotivye nuko wabonye group warugiyemo yarimwe abakobwa beza kandi hakaba arimo ngo abakobwa wakunda wari warabuza ahantu hohera cyo bigutuma ugenda mu modo. Byukuri wagiye mu modo kwera harimo umukobwa wari ufise wakundamo cyambure nuko wavyumvamo? Bon cyambere nabigiyemo ndavyumvamo kandi n'ikindi kintu cyatwe ndabijamo nuko wari president wa uyo agence yari B13 hariho Anabe yari Madimax Yasin yarambwiye bro ibintu kweri unaweza bisaba uzoze kore urabizi ndavuga ati umuntu anza bimbwira ibintu nagiye kandi nabona ko nshobora kubikora ariko by the way naciye ndonka nani motivation ivuye ndavuga ati reka ngende gerageza nayo kumbwira ngo nagiye ngo fise ngo target y'abademu ngo nuwa narakunze sasifo for real abagenzi bariyo tu mugabo ibyo wangi nta byari birimo vraiment. None we nka wiravye Alvin Sako gacura abana ngozi wo kwiha umwanya bakangahe mu bastari bagize ngozi? Abantu benshi yakunda ngo kwikibanza cyambere bari ikibanza cya cyubusangira kuko je simbona nta muntu mbona uzombwira ngo numustari ngaye ngozi ngo kuburyo ngo noza ndamubwira wa mbere ninde kuri wowe ufise abubwira abambe kuri je ubwiwanje nje ndo wa mbere we ni uri wa mbere. Guys twarigeze kumva yuko ngaha ngo hari intare y'umuji papa w'abana turagenda turumva n'abandi bantu bavuga ngo nabambere tano twagiye turumva abandi bantu bavuga ngo nabambere. Uno musi Alvin Sako aravuga ati je kibanza cya mbere ngozi ndagifise. Alvin Sako ni ikihe kintu kikwereka yuko ari wewe umuntu umustari wa mbere ngozi? Nuko waje kundondera cya mbere kwanza. Guys sinasikia kama nanione
dushire hejuru ma screenshot yo mba ntari wa mbere ntari kuza kundondera ko nabwiye ko ndi busy ariko nakwihanganira ndaguha umwanya kuko wazi iminsi wandondeye ko ningana ama message tuzerekana message kazerekana message ariko nyene ziraje hejuru nabasabye warandondeye kenshi ndabonda bwa ati bon reka basi ndeka guhezayo bashi ndaguha umwanya nyene dukorane tu kuko ari byinshi bashaka kumenya kuri jewe bagutumye bijya bintu nyene bijya bintu atari ibyo Guys urumanyise umunyarusaku ariko reka ntacyo ndakakire rekabe mu mazina nzokwiga kuko urusaku nago nyene rurangenza mwino minsi nk'aba star bigira ariko ndibaze yuko none wewe Alvin Sako nikiye gikorwa we nakwaje nikiye gikorwa ufise kikwerekana ko ushobora kuba uri we mustari wa mbere Ngozi. Cyo kibazo tugishe muri commentaire abazoraba ino interview bazoshaka kucishura ko je shaka kucishura Chwana ngo ndiko ndi animia canke iki reka bazoraba ino interview bazokitwishura hamuronka uronke information imeze bien. Okay, Alvin Sako afise ex bangaye fisumexum Alvin Sako amaze gukunana n'abakobwa bangaye umwe ese byo bari byiza yuko uno munsi bajya abafana bagomba bakwagiriza abandi ko bo mumenye ex wanje singobwa kuko nacho byo nabamariya ko wapi unumye yaguheba mari Mr tutajya bro ndagenda kugira ikintu kimwe atubwizanye kuri hari ibintu mbere ya kamera hari ibintu ntabyabaye kwanza cyambere ntibyabaye kandi mu kinjo tumandara nafunguye ibyo ntabirimo ariko ndakubaje hari ibintu bitatu umuntu ashaka kubura akamererwa nabi na ex wawe arimo na urimo guys ariko no wakizi biko inkovu ratanguye kuja hejuru ndukunda kubwiza ukuri ibintu byose kurambaza ni twavanye nuwo twadukundana ngo nce bituma ntagira nk'abandi numva ngo bamaze ngo bagiye kwita mu biziba iki baragenda bakarira cyangwa iki mfutamuzi none wabo ndi wagumuvuga nabyumvise ahantu men kurigana ubyamuro nawe nzi ntibyabikunda ahubwo uzi umunyereke ndabe uwo muntu bakatiye arariragwa mu mazi hama nawe baragukatira ucumara iminsi 3 tutajya guys urukundo ruriho c'est vrai ni wowe uri kurabivuga cyane ikubwiye tugize kuri for real nta muntu ahari ubumeze gute ku buryo uwo muba nka cyamara 3 jours nashaka gufungura kandi ngo yaguhebye bivanye n'uburyo warutangwe ingeso mbi y'uburaya no kumusaba cyane cyo twapfuye ndibaza nta rumwe akiyizi niyo mpamvu rero mugende muvuga ibyo mushaka ayo makuru nayo ndabahaye hama rero Alvin Sako rero nawe turagiye mu wundi mwanya watch umeze neza kuko nababwiye ati cakigi bifise amaparti menshi ubu rero turavuye muri parti y'ubuzima bwiwe bwitwe reka tugende mu bibazo by'imyimerere no kumusatira mu buzima bwiwe hama Alvin Sako football n'ubumodo ni kiye kintu we wakoze ukishimira ukavuga ati byibura mbonamo ko ari nayo mpano yanje nini yafise n'iki kintu football hama ni kiye kintu utangariza abafana barimo bararaba ino televiziyo yacu ariyo original TV ukabatangariza ufatiye kuri ku budanseri bwawe ikintu cya mbere nuko wamenya ko na dance ibintu natanguye kuva kera kuko ndamaze performinga ma clip video nka ijya Away ya Will of Music hariho n'izindi ijya I Like It ya John Jane hariho n'izindi nyinshi twarigeze no kuba novuga abagatandatu mu gihugu muri inzo bikora challenge naweza acha but to follow your love is unstoppable highway fanga please come my way twanasohoka intara y'Ingozi tuba abagatandatu turaga demi finale n'ibindi nyene byinshi dance nayo iri mu bintu kweri nkunda cyane kandi dance na football ukundiki cyane ndakunda football none football na dance ni kiye kintu ubona cyo gutunga kintu cyo ntunga football mu masi ndiko ndayikina donc mvuze ngo ikintu cyo ntunga mw'ibyo onyi nuko nka dance yashaka kuntunga
kuko ndabye nka singoma ngo nguvuge ngo nk'izo performing cagiye mu video ntugira yubusa baraduhamera kandi singoma ndavugire ngaho n'ibindi nyine bigiye bitandukanye yumva ko ari ikintu cinjira donc ni nka dance. Twarumvishije amakuru atubwira ati Alvin Sako na Eri Pro baravukana, bega nivyo? Wapi ntuvukana n'umukuze. Ese Eri Pro nk'umukuze wawe ni kihe kintu umuziko abandi bantu batamuziko? Kunda muziko nuko Eri Pro n'umuntu yicisha bugufi cyane, n'umuntu yubaha, n'umuntu akunda afise umutima nyene arafise ukuntu ahuza n'abantu bose. Nihe muziki wa Eri Pro wakuryoheye? Muzika Eri Pro wanyoheye ni myinshi. Ndakubajije umwe. Fuck Valentine Day. Wobwira nk'abafana mwe badukurikirana ukabaririmbira gatonye ku buryo bwaho bumva yuko na Eri Pro hari yumve yuko umuziki wawe yoba yararirimbye ukakuryohera ko nawe ubushobora ku bro iyo talent nayo mfise yo kuririmba ariko wogerageza yundi munsi. Guys yose ni chaki murimo murumva yuko na talent yo kuririmba nayo afise, nico twashaka kumenya. Hama rero Alvin Sako bishitse mushika bakakubwira muryamane umishura gute? Nuko yene bitonashika niyo mpamvu cekazo nashinda kwishura. Guys natwishure ni mu buzima tubamo. Uno munsi mushika barakubwira ati Alvin turyamane cyo dukeneye inyishu ya mbere wo mu wewe byarakubaye ko wewe byaragushikiye je. Guys je namushikanje fisi kandi harimo arambeshe je nanyonza kwa no mugize icyo kibazo na cyane cishura kandi ariko natisha ariko kuva ryari umunyamakuru abazana wakabazwa ariko wanza kunsubiza no korano kwiruka nka genda. Alvin Sako biramaze kugushikira kwimvira uko ujyamana n'umuntu mu gifana? Nta n'umusi n'umwe. Alvin Sako ni ryari mushikawe yagize umusheruka mufuhira? Kibazo man kiragoye kwishura ukimbaza ntaraza ngaha. Batwishyuye kwanda biza basaza b'abantu kuri bashiki babo mu gufuha n'ivya mbere. Ese tubwire ni ryari mushikawe yakundanye ukipfuza kumufuhira? kugira bimarike. Ese wowe tugiye ni ibintu biba Jendi ngaha kugira mbaza ibintu bijanye n'ibintu by'wanje apana kombaza bya sister. Guys turi muri chaki turashobora tumoto wagucakira. Hama rero so bro turi kumwe na Mnyama Blast 257 kuri televiziyo za Original TV Blast 257. Like, share, subscribe ngaho hasi. Turagereye ku musozo wa chaki yacu. Ndababwira ati umuntu atarakora subscribe magenze umuntu ntarimo arakurikirana Original TV kandi mwe murabona ko ariyo televiziyo irimo iraziba ibintu bikwiye. Abandanya nadakwibutsa wowe muntu udandaza cyaba itariyumvira yuko Original TV yo kubera urugero rwo kugira ngo uzuradandaza ibidandazwa byawe woba warahomvye. Ariko nkagenda nakwibutsa ko ariko n'ikindi kiganiro cyitwa Think Again ishikirizwa na Mustafa OG chambre original naco nyene kiba gica ngaha kuri Original TV. Naco ndakubwira ati ni ikiganiro cyiza kigukangurira kumenya isi turimwo, kiguhanura byinshi ushobora kumenyeramo byinshi. Naco ndakubwira ati bandanye ugikurikirana nturabe caki yonyene urabe vyose. Hama rero Alvin Sako ndibaza yuko wewe uri umwe mu bahungu bamaze gukura kandi bamaze kugira mu bigero, sivyo? Twe turashaka uno munsi twese udukangurire nk'abanyengozi, utubwire ufatiye kutalazi wawe mbega ni giki wohindura mino ngozi? Cyo kibazo cyawe ndumva kiragoye kwishura. Tunushaka guhindura iningozi mu bijanye n'iki? Mu bijanye na dance, mu bijanye n'iki? Ariko ufise tala nyinshi dufatiye kwizo tala zawe. Kubaza ushaka muye kategori. Twazikubiye muri rusange dushaka kumenya ikintu wohindura mino ngozi ufatiye kwizo tala zawe bro. Ni byinshi. Hari Kenya. Ni byinshi mwe mwanya ushaka kuvugira ngako nubandiko ndatuma abantu babona bambona nabi. Bamuga ko niyemera cyangwa iki ntashobora kuko hari abantu benshi baza gupinza iki. Guys niyo mpamvu nashaka kwishyushya kibazo mu none. Ama guys rero hari kibazo naye nibiki abantu benshi ndibaza benshi mwarimo mucibaza ico kibazo ariko reka ndakizana.
Alvin Sako turafise amakuru yuko avuga yuko yigeze kugwana nuwo yihakanye bitwa ℂ𝔸𝕂𝕂 bapfa umukobwa. Hey arizi ngo nabihebye. Impamvu yamihakanye imbere za kamera ndashobora kubaza ko ari uko bo baragize amakimbirane. Alvin Sako dushaka no musi tumenye ukuri. Ese ℂ𝔸𝕂𝕂 c'est vrai mwaragwanye murafatana kubera umukobwa? Usibye ko bitanabaye ndanakubwiye ko umuntu ntamuzi. Simbona impamvu gumugarukana ico kibazo ngakaye nabwiye ko ntamuzi. Ariko guys tureke ibintu byo kuguma twe sister. Tuvereke kuguma duca ku ruhande. Nyimba ari beef mufitanye na ℂ𝔸𝕂𝕂 turayizi beef irahari. Kandi apara yuko bitanabaye je sinumva ko ari umuntu twova ikintu nk'icyo on. Biramutse bibaye ngiye no banarotwe canke nagiziki. Biravuga ko mu gukundana na Bedia we wagiye uponda ℂ𝔸𝕂𝕂𝕂 wanashaka umwambika uruguvuga yuko ari umuntu ashobora kwa yambara impuza kose. Kwanza kose anatiye kameme kukotana bandana muhainite. Uravuga amajambo menshi kuri Bedia kubyo bwaho Bedia aje guheba ℂ𝔸𝕂𝕂𝕂 bivuga ko aca kundana nawe. ℂ𝔸𝕂𝕂𝕂 biza kumubabaza uko byageze igihe murafatana. None guys dushaka uno musi tubwira ukuri. Pro tubwiza ukuri ni cyaki. Ndumva ni season ahubwo bandanye umbwenda navyumva kuko ibintu uri kurambwira ndiko ndavyumvira nga tenze kayo makuru nafiki kuko ni ibintu bitanabaye kandi ngira bitazopfa binabaye for real nabwiye nawe nzovisha uri kurambwira uwo mudadamba ari ninde nyibuzi izina ryo mudada urashobora kuri kwibusa gukura arize none ntawe nzi kandi nabamvu nimwe tubandi akana umuntu kuri kamera nzi kwico donc ibyo navyo nonakora wapi no musi wakanye ℂ𝔸𝕂𝕂𝕂 na Bedia bivanye n'uburyo ngwamwa wagiye mu rukundo na Bedia umwatse ℂ𝔸𝕂𝕂𝕂𝕂 abo bamba bari mu rukundo navyonzi nawe makundi ko ndaronkera ngahe wawe sindabazi ahubwo doje ikiganiro urashaka kubanyeka nkashaka kubamenya kuko abantu benshi barakunda kwitiranya kunyitiranya je na muntu kuyakana ndamuzi for real nyamba wenda kuzimunyama sinogenda hajyanye muhere n'umuntu ambaze ngo umunyama uramuzi ndakwiyakaye ndakuzi donc rero ibyo bibazo ndumva ko dushaka kuvyisha ko ntibyabaye no muntu uri kurambwira nta nonda nazi chambre watinye ℂ𝔸𝕂𝕂𝕂𝕂 kubyo bwatoswa kuko none isura nk'ubuhetse isura nje yarigeze yononekara hari foto ukutamfotoye yemeze neza guys yemeze habona ari kubona guys ari kubona afishe no musi basi imbere za kamera hindukira basi bwari ari kubona afishe guys ndahindukire bwari ndibaza uko iki gisebe ngo bagitewe na ℂ𝔸𝕂𝕂𝕂𝕂 nubwo ari mwaramwihakana nabe cameraman agire zoom akwerekana ico gisebe kiriko bro je namuza gwaje sinanagwana n'umuntu Okay uno musi twari muri chaki nkuko mananye nabavyati ni Alvin Sako aho ndibaza myinshi muri bagena mumenye ibintu vyiwe yavuze yuko atari umupede ariko guys ndibanze umupede buraryoha bro makuru nayo mfise kwe bazira kurangire babandi navuze ubwo ama contact zubakoresha ikiganiro babazi kuko for real jije navyonzi naje ahubwo bimbwiye wowe nkekusanzo nabikora ahubwo bakurabe neza hama rero guys yari Nyama Blast 257 na Alvin Sako reka namaze ka kabazo kame tukunda kugenda tubaza abandi yishura ego cyambure oya cyambura akatwishura inyishu imwe itagira justification. Okay bro uri tayari? Chedi tayari. Umaze kuryamana na mama wawe kangahe? Kuryamana gumubiki guys twasabye nyinshi imitagira justification aratwishura ego cyambure oya cyambura twishura nyinshi imwe tagira justification umaze kuryamana na mama wawe kangahe umaze kuryamana na mama wawe kangahe ariko umajije kindi kibazo sinakugiye bro tubazanye urashaka kubisha cyemwe urashaka kumbaza uramaze kuginyama ahubwo ati ego cyambura umaze kuginyama kangahe ahubwo ari imwe cyo nyinshi unkeneye kandi bro sinimo nakwigisha hamba rero reka tumubaza ati eske waryamanye na Bedia ituro zingahe nawe nzi anarimwe ko nawe nzi hama ex wawe uwo mwahoranye ari nawe wemera nijyari wamusabye kangahe mu buzima bwawe ndamusabiki nta narimwe for real nta narimwe hama Alvin Sako wagiye kuri stage uko utamba ituro zingahe sinozyaru nijyari Alvin Sako yadefiye yambaye ikabutura mission akenshi
Ni ryari Alvin Sako yakinye umupira yambaye ipantaro? nta na rimwe. Ni ryari Alvin Sako yambaye igitambara cy'ubukapiteni? Kabiri. Yeah. Ni ryari Alvin Sako yadefiye imbere mu bamodo? Imbere. Kazi cyo stagitawe fresh. Yadefiye imbere. Imbere y'abamodo. Twishure. Nta na rimwe. Okay guys, yari none tukaba tubabyatimye mwese mwango murakurikirana Original TV yari Mnyama Blast 257 Alvin Sako one chiza one bro bari wapendeje kutwo turori nibyo byangiye ingwara ndayigwaye sinzi impamvu narabuze n'umuntu wamana umuti kugira ngo sheke kwikira. Wambikwa nande mwe uyu muci? Umuntu anyambika arahari. One ninde? Sandemba. Sandemba. Hama ko twari twigeze kumva ngo Elvis Dangote waramutaburiye amasezerano yaguhaye nivyo? Ay makuru siyo Dangote no mugenzi turavugana tu. Byo bindi nta birenga kwibyo. Yeah. Hama Alvin Sako mega we ni ryari urambarira ibihumbi 100? Ni kenshi n'ubonye birimwe. Sinzi ko cameraman yogira efora akavyerekana. For real. Kenshi. Yeah. None Alvin Sako ni ryari waguriye ikoti zimbi umukobwa mukundana? Shaka ndayizane nganda ikwereke cyangwa ushaka habiki ndayizane ugenda kubajije ni ryari atahari watubwira Okay, Alvin Sako rero mwamubonye ndibaza abantu benshi mwani mifuza kumenya Alvin Sako ndibaza mwamenye kari umudanseri bwambwije kuri yarageze muri Sonia Challenge araja no media ndirimbo guys Away ya Will of Music izindi nyinshi. Away ya Will of Music ushaka kumona urashobora kujya kuyiraba ndibaza cyumona mu yaragiye mu bintu byinshi yaradefiye ku ma stage menshi atandukanye ari mu amodo yarakiniye ku tere nyinshi zitandukanye zo ngaha mu Burundi kandi Alvin Sako nkuko yabivuze yabwiye ati sumupede kwa ntuweshi mugenda muratekereza kandi umupede Alvin Sako yavuze ati Jesse n'umupede kandi Alvin Sako yatubwiye ati je vraiment Bishu Kintana ntawe nzi. Alvin Sako tubahuje na Bishu Kintana ni kihe kintu wamubwira? No duhuje. Umwanya nawo noronka. Kuko ndamumenye kugira abimaririki. Ariko Bishu Kintana yadusabye ko interview kurikira mu ikorana nawe. Aranzi none jemu. Niko yatubwiye umuntu uzokoresha interview ko bazoce bakorana. Bon byongora vraiment kuko sinokora no mu sindara mu muziki. Umva kari bisanga. Yeah. None ushatse kuvuga yuko Bishu Kintana ari kijuju. Je niyo bivuze. Je nawe nzi nene no mujija gute ntamuzi. Okay rero tushaka utubwire akajambo kamwe kuri Original TV. Akajambo kamwe kuri Original TV. So mubahwe mubandanye mutera imbere abataragira subscribe bagende bagire subscribe. Bakole like, share, comment kugira ngo mubandanye mutera imbere. Okay, akajambo kamwe kuri Mnyama. Akajambo kamwe kuri Mnyama nuko yuzaraza afisa makuru ameze neza pana amakuru ibinyoma. Na ushatse kuvuga ko Mnyama ari umubeshi. Muno mwanya Mnyama umubeshi muno mwanya sinzi mundi mwanya. Guys Mnyama arabaye umubeshi. Okay, hama rero ndashaka utubwire akandi kajambo kamwe konyene ku muji wa Ngozi. Kajambo kamwe ku muji wa Ngozi. Nako ndakubwiye. Yumba zati mbwira kajambo kamwe kuri wewe. Apana kuza kumbaza kajambo kamwe ku muji w'Ingozi. Kishiri bizarre. Yeah. Nako konyene usheze kutubwiye. Yumba zati mbwira ikintu kimwe kuri wewe aho naye ko kwishura. Okay, tubwire nakandi kajambo kamwe kuwitwa ngo ni intare y'umuji wa Ngozi. Izo ntare ze mu muji w'Ingozi bonje numva nta byinshi novuga ko nsindahura niyo ntare. Musi twawenganye naho nzokavuga kajambo ko for the moment ntawe nzi. Hama nawe ni wibwira kajambo kamwe ryacu tusawozera. So cyo nosaba nuko ndafise page nshasha ito Alvin Sako bagende bagire like. Yeah,
babandanye bakurikirana ibintu byo wanje nkuko rero tugiye kuzoza turabimenyera nuko umusitari tuzoza turakorana ari wazoza aratugenekereza ubundi muntu dushobora gutera Chaki Alvin Sako ubona Chaki yacu kurikira tubwire umuntu myenyene nubwo wofonda umye wenyene twoca dukurikiza ko nkawe ku giti ciwawe umuhungu umukobwa wari we wese utubwire izina gusa cyangene team yose TMC guys mwumvishe yuko Chaki yacu kurikira tuzoba turi kumwe na TMC arabagenya ama rero tukaca tugenda dushimira abantu beshe mwana kurikirana Original TV ndababwira ati ni Blast 257 ni hahandi nyene isamiranira mu muji wa Ngozi ikaba ndababwira uko nimwe mu televiziyo zimo zirigenza neza vraiment kandi ku muntu atarakora subscribe je arambabaza hamare behind camera nari kumwe na Mustafa Original musora mazimi savyitwaramo neza ariko ngena nababwira ati ukeneye foto nziza ukeneye video nziza ukeneye no kuba wokora video y'umuziki iza imeze neza no kubwira ati vraiment uwo musora basigire kinimero kuko nanje aranyemeza ni Mustafa Original bro ameze neza amareka nshashimira no mutumigo wacu ko yavyitwayemo neza muri Chaki ko yatwishiye ibintu byose n'ibintu tutumuzi ko twabimenye bro turagushimiye nende bashimiye cyane munyama ya mubandanye mutera imbere hama rero akaba tumaze kumushimira reka tugere ko tubaseza tubabyati naho wundi busi ubutaha muri Chaki umwanya nk'uyu nyene ahantu nkaha nyene bye bye ciao ciao